aha rero duca tumanza gukora isuku tumanza koza kugira ngo ibintu bize bisa neza. Aya ni amazi asanzwe dushyiramo uku kugira ngo dukore isuku. Aha turiko dukora isuku kugira turondere wa mutobe uvuye ku musigati. Ubu ni uburyo bukoza. Turiko turoza akayungiro kugira ngo umutobe wacu uze kuza usa neza, n'umusigati turawoza ugira uku kugira ngo umutobe uze kuza ufise isuku. Tugira dutangure kanyura wa musigati wacu tuwinjiza ngaho ku tugaca tugira uko tuwinjiza ngaho ku tugaca tugira uko mugaca muraba aho umutobe userukira. Umutobe aho userukira murahabona. Aha kiriko kirawuhonyora, no kuvuga umutobe guseseka. Umutobe guseseka sironi kugumya kada kugira ngo tumarize neza. Amazi aba yasigaye tugira uko Raba ko tani nguvu bisaba, bana ko ari buhoro buhoro, nta nguvu bisaba. Hari abantu bakunda itangawizi basha bayishiramo ngaho ku ugaca uzingira kuku ugaca ugira uku itangawizi canke indimu ugaca ugira uku bigaca byongera bikaza ari biridiriwe. Aha wabonye ko iki cumye cyabaye inkwi, ugize amakenga ushatse uragira uku ugaca wongera ugasubiza ngaha, uyibaza ko amazi yoba kirimwo ugaca subira ugakanyuka bigaca imariza. Abonye uko ibintu ni byiza. Reka dukore wa wundi nawe kubera wabaye munini ngaha ucaca satura niko nacho usanga woroshe utagumye. tugira uko
aha nayo imisigati amajana 2 ku munsi woyiheza. Ibintu ni byiza turi muri Afrika tutarashika mu Bashinwa byose karakanyura hamwe atagisigara havyumye anta kintu nako vyaheze aho basigaye imboreya ahari gisigaye igisigaye dufata uyu mutobe wacu